Murakaza neza mu gihugu c'u Burundi, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'abasokuru, igihugu c'abarundi bikukiye. Ejo hahise hari igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2025, aho abarundi sinzi mbere n'abanyamahanga baba mu Burundi, yewe n'abarundi bari hanze twari turamutse twizihiza imyaka 63 iheze Uburundi bwikukiye. Byari ibirori vyiza, ibirori bibereye ijisho, ibirori by'umunezero, aho abarundi bari bariko barishimira ivyinshi bamaze gushikako, bariko barishimira ntahe yo kwikukira bashitseko. Twovuga ko ari ntahe yo kwikukira yagezweho bigoranye cane, aho hariho abarundi benshi bamenye amaraso, bitangira igihugu c'u Burundi, baragwana, bakora batiziganya, barara amajoro n'ayandi, bagenda bagwana bakoresheje imiheto. Yewe urabona yuko benshi ntihari bwazeho byo gukoresha inkoho, twavuga yuko ivyuma biteye imbere, ariko baragwanye gushika ku munsi baronkeye intahe yo kwikukira. Twavuga yuko iki ari ikintu gikomeye cane bakoze mu gihugu cacu c'u Burundi, aho twashoboye kuronka iyo ntahe yo kwikukira, aho abarundi baje bakiganza bakongera kubona ubwigenge bwabo, bagakora batiziganya, bagakora ibikorwa byabo mu mutekano ntangere. Nyuma yo kuronka intahe yo kwikukira, aho yaronkejwe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe, umuganwa Rudoviko Rwagasore, ariwe yahabuye iyo ntahe yo kwikukira. Naho haheze iminsi mikeyi, uwo mwubahwa akaza kugandagurwa n'abagizi ba nabi b'igihugu c'u Burundi, ariko iragiye yadusigiye ntizigira biva mu mitima yacu. Tuzokwama tuzirikane Uburundi yuko ari igihugu c'iwacu, igihugu dukwiye gukorera tutiziganya, tukagikorera kugira dushikane kw'iterambere, na cane cane muribuka yuko twese dufise imbonakazuza yuko mu 2040 ari igihugu c'u Burundi kizoba gishitse yaho umurundi wese ashobora kuba yifashe, dore ko tuzoba turi mu gihugu cifashe, hama mu 2060 azoba ari igihugu giteye imbere. Ibyo byose twavuga yuko nitwabishiramwo umwete, tugashiramwo ishaka, tuzobishikako atakabuza. Dusubire inyuma gato, imbere yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira, umurundi ntiyarabayeho neza, aho waza wumva ngo zana amagi, zana amasoro. Abenshi muri twebwe, abenshi bivanye n'imyaka baba baravukiyemwo, ibyo bintu bavyumva nk'imigani, canke se bivanye n'aho wabaye, aho wakuriye, ugasanga ivyo bintu ntaho bizi. Mwomenya yuko mu gihe c'abakoroni abarundi batashobora gufungura amagi, canke se inyama z'inkoko, canke se ngo banywe amata. Abakoroni baraje baratwifatira, bavuga ati ibi bintu bitegerezwa gufungura abantu b'abazungu, twebwe twaje tuvuye hanze, ibi bintu ni ivyacu. Basokuru baracumukuye, abana ba sokuru bahakwa kugwara za bwaki n'izindi ngwara zitandukanye, bivanye n'uko ivyo bifungurwa bifise akamaro, bigirira neza umubiri w'umwana canke se uwukuze, byari byagenewe guhabwa abo bazungu. Abo bazungu baje kudufata nabi, badukoresha ibikorwa byinshi bitandukanye. Mbere hariho abanyafrika benshi muri ico gihe banyuruzwa, bakajana bacishijwe mu mato kugira baje gukora ibikorwa by'uburetwa mu bihugu byabo vyo hanze, kugira bashobore kubateza imbere. Nubwo biruko, ubukoroni hariho byinshi byahinduye mu bihugu by'abanyafrika, aho bagiye barazana iby'amasengero, barubaka amashuri n'ibikorwa byinshi bitandukanye bitari bwashobore gushika hano muri Afrika, canke se ibiterwa byabuka amazi, ibiterwa abarundi byoshobora kubabeshaho. Twaje kuronka rero intahe yo kwikukira, bitewe igikorwa ciza, abarundi bararyoherwa, basubiza umutima hamwe mu nda, barakora batiziganya, bakora bafise ishaka, kumva yuko bari baronse amahoro yo kwikukira. Ibirori by'umunsi w'ejo rero bikaba byari byateye iteka na nyene icubahiro Evariste Ndashimiye, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aho byari ibirori byabereye kuri stade Intwari, stade nziza y'igihugu c'u Burundi iherutse kuzura, aho izozakira ibikorwa byinshi bitandukanye, aba inkino Uburundi bwahora buja kwakira mu bihugu byo hanze, aho byahora biba ari ibintu bibabaje abarundi, aho batashobora kwidagadura ngo bashigikire umugwi wabo w'igihugu.
nahawe nahanje kugira ngo dupandane dushigikira igihugu cyacu cy'u Burundi, twishimire intsinzi twaronse, ntituyanjandwe kuko hariho benshi bayipfiriye amaraso. Nta murundi n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa kubera amahoro na ya twese. Iyo habuze umutekano twese twiruka twese nta n'umwe ahagarara. Niyo mpamvu twese dukwiye kugira ishaka mu guharanira amahoro n'umutekano twaronse biciye muri basokuru. Turabasabye gukora subscribe kuri no rubuga rwacu, mukore like, comment na share, sangize iyi video abandi bari hirya no hino batandukanye. Mwarakoze mwese twabanye, mwarakoze mwese mwatugishyize mugakora subscribe. Ciao ciao. Naho utaha tuganira ku zindi ngingo. Murakoze.